Double J once again indirimbo yiwe nshasha vuba cyane igiye gusohoka ni Double J once again cyangwa se Billman Boy bivana nuko ushatse kumwita bivana nuko wumva wo mwitwa ni Double J once again kuva muri Billman Boy vuba cyane agiye kongera kurekura indirimbo yiwe nshasha gisoma kano kanya tuvugana ni Double J once again mu minota 8 iheze ahejeje gusohora amafoto yiwe abikije kuri page yiwe ya Facebook nimba umukurikirana wamaze kubona ko Double J once again agiye kurekura imwe mu ndirimbo aho ubona neza yuko yamaze gusohora amafoto azoba ari mu masanamu cyangwa se muri video agiye kurekura y'indirimbo yiwe nshasha. Mbega uribaza indirimbo ya Double J agiye kurekura yitwa gute? Ni Double J once again ndakubwira neza yuko urabizi ko yaramaze iminsi mikeya basohoye indirimbo hahiye remix, indirimbo yari yakoranye no muririmbyi Alvin Smith. Hahiye remix yarimo Beefy on the Flow, Mokens, Bernice Kiriku Akiri, Beefy on the Flow. Yes, inyuma yaho basohoreye hahiye remix ni Double J once again nawe agiye kurekura indirimbo yiwe, ariko tutaramenya ati mbega indirimbo izoba yitwa gute. Ariko nakubwiye ati nimba warakoze subscribe kuri YouTube uzoza urahabwa amakuru imbere y'abandi. Namwe mu makuru ndaguhaye atahandi ushobora kuyakura. Yes, je uri kurumva kuri micro mbaze ndakutse neza yuko Ishabo Radio usa promoter bose mu gihugu cyangwa se radio promoter atapapa nta mwana kugira abeho umwana habanza kubaho papa. Narakubwiye ati nimba warakoze subscribe uzoza urahabwa byinshi bigiye bitandukanye. Yes, reka twigarukire kuri Double J kuva hariya Igitega. Double J asanzwe avuka mu ntara ya Gitega, ariko rero agiye kurekura imwe mu ndirimbo yiwe. Murabizi ko Double J once again ari umwe mu baririmbyi adakunze guswata. Ni Double J once again akubita amahiti menshi cyane. Double J once again asanzwe ari mu mugwi wa Billman Boy ari kumwe na Kiriku Akiri kuva bava hariya kwa msaza Big Farious baciye bubaka brand yabo ariyo Billman Boy, ikaba irimo Kiriku Akiri na Double J once again. Ni blend ikomeye cyane, ni blend navuga neza yuko n'ama t-shirt yawo ariko arasohoka cyane cyangwa se yambagwa cyane bivanye nuko abantu benshi usanga bivira Billman Boy. Abantu benshi bari muri Buja Flavor usanga araba Billman Boy, abaririmbyi benshi usanga araba Billman Boy, industry ya +257 usanga araba Billman Boy. Yes, Double J rero kuva muri Billman Boy agiye kurekura indirimbo yiwe. Murabizi neza yuko Double J once again asanzwe avuka mu ntara ya Gitega, ariko akaba amaze igihe kinini cyane akorera umuziki wiwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ni Double J once again rero amaze imisi akora amahiti. Urazi neza yuko hahiye remix kirabikora fresh ari kumwe na ba Bernice Basabi n'abandi bagiye batandukanye. By the way, ba Beefy on the Flow, ba Mokens, ba Alvin Smith n'abandi benshi. Yes, ndakubwira rero neza yuko Double J agiye kongera kurekura indirimbo yiwe shasha ari wenyene atari kumwe na Kiriku Akiri. Agiye kurekura indirimbo yiwe ku giti iciwe. By the way, ndakubitse neza yuko na Kiriku Akiri vuba cyane agiye kongera gusohora indirimbo yiwe, ariko narakubwiye ati mu gihe wakoze subscribe byose uzobikura hanyene. Nimba wifuza kumenya indirimbo ya Beefy on the Flow shasha agiye kurekura, nimba wifuza kumenya indirimbo ya Kiriku Akiri agiye kurekura vuba, nimba wifuza kumenya amazina y'izo ndirimbo, nimba wifuza kumenya izina ry'indirimbo ya Double J once again agiye kurekura, narakubwiye ati kora subscribe hanyene uzoza urahabwa amakuru ku mwanya cyangwa se update news, amakuru atarashika handi azoza abanza agushikire. Ariko ivyo bizobaho mu gihe wakoze subscribe kuri no YouTube kugira ngo uzurahabwa amakuru ari update. Yes, Buja Flavor iraryoshe, umuziki wa 257 uraryoshe. By the way, sinogera ntakibukije ko Tasha Oda na Alvin Smith basohoye indirimbo yitwa Delira. Ni indirimbo iriko irabikora fresh sana, ni indirimbo ikiratuma umuririmbyikazi Tasha Oda amenyekana cyangwa se impano yiwe igera kure. Ni mu gihe bariko barayikorera amatour agiye atandukanye ku ma radio station yo muri Buja Flavor. Yes, ndanakeze cyane Alvin Smith, ndakubwira ati congrats
kuba waratweretse talent cyangwa se impano yari inyegeje muri Tasha Oda, mu gihe benshi batariko barayibona. Narakubwiye ati cyo uri kurumva kuri micro Ishopo Radio, so promoter bose mu gihugu ata papa na mwana, ndagukunda kuzi subscribe wotarayikora please yikore right now. Big up son radio promoter.